Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezo kandi biba vyakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka subire ndabaha ikaze amakuru yacu uyo muri iki gitondo, amakuru yo kwigenekerezo rya 18 Kigarama uyu mwaka, akaba ari amakuru nca cyane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira mu gisata ca politike ngaha mu Burundi, aho kuri ubu ngubu inama y'abajenerali itanguye, ikaba ari inama irongowe na Prime Niyongabo uramutswe igisirikare c'u Burundi ndetse na General Jehevansi Ndirakobuca uyo wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Kuri ubu ngubu akaba haramutswa inama nkenguzo amateka, n'inama kandi biriko biravugwa ko yatumiwemo igihangange Kizigenza Godefroid Niyombare, kandi ikaba ari inama ngo ifise ingingo zo gushaka gutembagaza perezida Ndayishimiye nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Kuri ubu ngubu icuka kibi casubiye kuduga hagati ya Prime Niyongabo uramutswe igisirikare c'u Burundi nyuma yuko intambara isubiye gufata umurindi wo hejuru muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse igisirikare c'u Burundi FDNB kikabandanya gihaburirwa ihura n'amagorwa atandukanye. Perezida Ndayishimiye yagiriza uhagarariye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo ko ngo ari we yabigizemwo uruhara kubera ko atategetse abasirikare bose mu makambi yose agize igihugu ngo bajye gucunga umutekano ku mbibe sihanuruna ku rubibe rwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi, ngo kandi abandi nabo bagiye kugwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muribuka neza ko mu mezi ya umwaka waheze Perezida Ndayishimiye yohereje abasirikare baba 10,000 muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bajye gufatikanya n'igisirikare ca Kongo FARDC guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Mugabo hari abasirikare bashika 271 banze kujya kurwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu abo ngabo baciriwe gufungwa umunyororo w'ubuzima bwabo bose bagirizwa ko ngo base kujya kurwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo rero vyagaragaje icuka kibi hagati y'urongoye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero hamaze iminsi humvikana icuka kibi hagati y'indongozi zikomakomeye mu bihangange vya CNDD FDD na cyane ibiri mwiragi rya Petero Nkurunziza, aho rero bivuga ko birambiwe intwaro ya Perezida Ndayishimiye ngo bivanye nuko iriko irahonyanga gateka kaze na muntu na cyane akabasirikare Burundi bariko barahonera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Prime Niyongabo yararengwa avuga ko atazosubira kohereza abasirikare muri Kongo ngo bajya gupfira yo bivanye nuko ngo abasirikare bavuga ko ataco bazi bariko baragwanira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe kandi bavuga ko abanyagihugu na cyane imiryango ifite ababo abasirikare bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bavuga ko mu gihe hari umusirikare uguye muri Kongo ngo adatahukanwa ashinguranwe iteka ndetse ngo n'imiryango yabo ihabwa ishumbusho. Mu gihe kandi bavuga ko hari bimwe mu biziga ngo biri mu mafirigo ngaha i Bujumbura, kandi bikavuga ko ivyo byose bikorwa na Perezida Ndayishimiye. Ivyo byose rero birashavuza abanyagihugu b'u Burundi na cyane rero abari mwirage rya Petero Nkurunziza, uko bavuga ko kuva Petero Nkurunziza yagashika ku butegetsi kugeza aryamiye akaboko k'abagabo atigeze akora nk'ibiriko biraboneka ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye. Muko rero amakuru dukura ku rubuga habishikiriza mu minsi heze habaye imishamirano hagati y'igisirikare c'u Burundi FDNB ndetse n'abagwanyi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ibibombe biremereye vyavuye muri Kongo biraterwa mu micungano itandukanye mu Burundi mu ntara yahahora ya Cibitoke muri Rugombo, aho abanyagihugu bari bamaze indwi batekewe n'ubwoba. Bakavuga ko ibisasu byahaguye ngo vyatumye bahagarika ibikorwa vya misi yose ndetse n'amashuri atangura kugarwa hatavuyemwo n'amasoko. Ivyo rero kandi bivugwa mu gihe kandi umurindi w'intambara vyari byagaragaye ko M23 ihuro rya AFC M23 ryari ryamaze gufata igisagara ca Uvira, ibintu ndetse byari byateje uruhagarara ku umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'abahagararira amareta yabo ngaha mu Burundi yavuze ko intambara
yo mu seruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ishobora kuzokwaduka ibintambara y'akarere, ndetse yanavuga ko isaha n'isa ishobora kujabuka ikinjira mu gihugu c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye rero yavuze ko umugwi wa Red Tabara umuteye ubwoba bivanye nuko ngo ushobora kwikinga mu kiza ca AFC M23 ugaca ujabuka ugafata Bujumbura. Ndayishimiye yavugaga ko mu gihe ngo bivyoshika intambara y'akarere ikaduka ishika mu Burundi ngo bizoba ibibazo bikomeye cyane, kandi agasaba amakungu okumukingira. Ndayishimiye binuganurwa ko afashe ingingo kohereza abasirikare muri Kongo ashaka ngo amadolari ndetse n'inzahabu, ngo ikaba ari umugambi yari yagiraniye na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, kuko murabizi neza ko ingabo za EAC zari zoherejwe muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo zo zamaze kuvanwayo. Kuri ubu ngubu rero inama rukokoma irateranye, inama y'abajenerali mu Burundi irongowe na Prime Niyongabo ndetse afatikanyije na General Gervais Ndirakobuca uramuswa inama nkenguzamateka, bakaba bafise umugambi wo kubogoza perezida Ndayishimiye, ndetse kandi bakaba ariko barategura ngo nuzo kwitoza mu kiringo c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 mu matora yimirije nyine y'umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu rero perezida Ndayishimiye arajugumiye Gervais Ndirakobuca uramuswa inama nkenguzamateka, amwifatiye ku gahanga amubwira ko batazokwemera ko abandanya yica igihugu kubera ko ngo bara akivunikiye. Naho mu yandi makuru nuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariwe Angeline Ndayishimiye yaraye aganutse yavuye mu gihugu ca Sierra Leone. Uyu akaba ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yari yitavye inama y'abandi batambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika bahurikiye mw'ishirahamwe OPEDAD nk'uko bimenyeshwa na Tade Ndikumana, umunyamabanga nshingwabikorwa mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi bijejwe iterambere OPDD, ngo iyo nama yari yerekeye gutanguza ibikorwa by'umugambi wo gushigikira umukenyezi mu iterambere cyane cyane bafatiye kwihindagurika ry'ibihe ndetse n'ibiza ngo n'isibe bifatiye ku ndwano bishobora ndetse gushika bigasubiza inyuma iterambere ry'umukenyezi. Uwo mugambi rero ngo ukazorangurirwa mu bihugu bisanzwe biri muri OPEDAD nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Naho mu Burundi impunzi 90 zasabye gukingirwa kuva muri Kigarama uyu mwaka wa 2025, izo ngo ziriko zirarondererwa ububasha bungana n'amadolari y'abanyamerika arenga miliyoni 33 mu kiringo c'amezi ane gusa. Ivyo biri mu cegeranyo abakurikirana impunzi basaba gukira kugira ngo batore inyishu z'ibibazo zugarije izo mpunzi. Hari kandi kuri uyu wa 17 Kigarama uyu mwaka i Bujumbura aho hariko harabwa icokorwa cihuta kugira ngo izo mpunzi zoroherwe. Nayo kuva mu mwaka utanguye wa 2025 abarenga 166 b'abakongomani baramaze gusaba gukingirwa mu bihugu bibanye. Muri abo Uburundi mukaba kandi bumaze kwakira abagera ku 90 imbere yuko impunzi zigira kabiri zitangura kuza kuva kuwa gatanu Kigarama uyu mwaka, aho ngo kuva ico kiringo abagera kuri 71,989 b'abanyekongo ndetse n'abarundi 8,000 akaba aribo bamaze kwakirwa nk'uko biri muri ico cegeranyo. Brigitte Mukanga Eno aserukira HCR yagize ati bagwirirana ku mwanya mu minsi 10 gusa tumaze kwakira abashiki 76,000 ugiye aho izo mpunzi ziri ngo biragababaje cyane, aho avuga ko bikenewe kwimura izo mpunzi ku mvo z'umutekano bakazishira kure ngo yahegereye ahari umutekano muke bahunze.
ni kimwe rero mu uvyo iryo shirahamwe ryaganiriye kugira ngo batore umuti kuri ico kibazo. Kugira ngo igiturire kiveho kandi ngo burundu indongozi zishingwa amabanga ngo zihamagariwe kandi kuba abasuku babene igihugu. Ivyo ni ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe ariko arugurura uruganda rw'imisi 2 yo kwemeza igitabu ngenderwako c'umugambi w'igihugu wo kurwanya igiturire mu Burundi. Urwo ruganda rukaba kandi ruriko rubera ku mugwa mukuru wa politike Igitega kuva kuri uyu wa 17 Kigarama uyu mwaka, nkuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabandarije abishikiriza ngo umuntu ashingwa amabanga kugira ngo atunganirize abene igihugu ntabatunganirize hamwe ngo n'abarya ibiturire ngo abo ni abacangiro. Akaba kandi yibukije ko umuntu akorera leta ategerezwa kuba umusuku w'abene igihugu. Nico gituma kandi yaciye asaba abakorera leta kugira imigambi y'iterambere iruhande y'akazi akora ngo kuko inkomoko y'igiturire ari uko umuntu ashaka ko ubuzima bwiwe buva mu kigega ca leta. Mu ntumbero yo kurandurana n'imizi igiturire, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yashikirije ko umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none ivyo bita digitalization kuko ngo ari wo uzofasha cyane mu kurwanya igiturire. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko kugira ngo uwo mugambi w'igihugu wo kurwanya igiturire uzoshike kwihangiro ngo hazoshirwaho komite zo kurwanya igiturire kuva ku rwego rw'igihugu, intara, amakomine, amazone n'imitumba. Akaba kandi yaciye aboneraho n'akaryo ko kumenyesha kwari wenyene ubwiwe azorongora komite y'igihugu kugira ngo ntihazobe abo yirengera ngo ndetse uwo mugambi w'igihugu wo kurwanya igiturire ukazemezwa n'inama shikiranganje. Mu gusozera ijambo ryiwe, umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yasavye abarundi gusonera amategeko y'igihugu ndetse ngo no gusonera amatungo y'igihugu ndetse n'umuntu wese. Akaba kandi yaciye atera akamo inzego z'umutekano n'ubutungane guharanira agateka k'umunyagihugu ndetse n'ak'igihugu. Iyo umugenduzi mukuru wa leta Elize Ndaye yamenyesheje ko uwo mugambi w'igihugu wo kurwanya igiturire mu Burundi ari uwo umukuru w'igihugu kuko ngo yari yabonye ko igiturire ndetse n'ibindi bifatanye naco ngo bikicibonekeza mu Burundi, navyo ngo akaba ari intambamyi yo gushikira iyambona kazosa y'igihugu ya 2040-2060. Elize Ndaye akaba kandi yaciye amenyesha ko umugambi w'igihugu wo kurwanya igiturire ukazoba ushingiye ku kingi zitandatu. Iya mbere, kwisunga ingendo y'ubuntu ndetse no gukunda igihugu mu gutunganya ivy'igihugu, kunagura amategeko ajanye no kurwanya igiturire, kurandurana n'imizi ukudahana, guhimiriza abantu gukorera mu muco, gutanga amakuru hamwe no kumenyesha ibiba biriko birakorwa, guhimiriza abantu gushira inguvu hamwe mu mugambi wo kurwanya igiturire, gushinga umugwi uzobujejwe gukurikirana, gusuma ndetse no gutsimbataza umugambi wo kurwanya igiturire. Ivyo rero bikaba arizo ngingo zishika zitandatu uyu Elize ashimikiyeko. Naho mu yandi makuru nuko umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yahaye umubonano urongoye ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika yo hagati
CEEAC Ezekiel Nibigira kuri uyu wa 17 Kigarama uyu mwaka mu Kirimba kwa Ntare. Ezekiel Nibigira yamenyesheje ko muri uwo mubonano yagenzwa no gutanga ivyegeranyo ku bikorwa yaranguriye muri CEEAC inyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango iheruka kuba. Yamenyesheje kandi ko mu bikorwa ajejwe harimo kugendera indongozi z'ibihugu byo muri CEEAC, akabimenyesha ibikorwa biriko birakorwa muri uwo muryango. Ezekiel Nibigira ni umurundi amaze amezi 3 arongoye uwo muryango wa CEEAC ugizwe n'ibihugu 11 nkuko amakuru dukora ku rubuga abishikiriza. Naho mu Burundi hakaba hakomeje kunuganurwa kudeta ni mu nyuma yuko CNDD-FDD batumvikana uburyo abasoda babo baguye ku rugamba ku bwishi ndetse n'abandi bagera ngo ku majana bagafatwa. Ibingo byatumye habaho uburakari muri bamwe mu bayoboke b'umuryango cyangwa se b'umuhari cyangwa se b'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ngaha mu Burundi nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Reka rero dushimire mwese muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi isaha. Twidusosereye amakuru yacu ngaha, gusa tuza gusubira mu makuru n'ubundi araza kubageza ko kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV cyane bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbabarire ko amakuru yacu y'aka kanya tube tuyasozereye ngaha, gusa tuza gusubira mu makuru araza kubageza ko ico weho usabwa no gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo amakuru yacu aze aragushikira umwanya n'umwanya kuri no muresha kuri yanyu imwe ya rino yacu imwe Rudende ya Isange TV.